nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivuga butumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church isanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Dedembe ivyo dedemba Mushinga nako banza kundamutsa nitwirirwanye no kurutamwe kumbira ngo ndedembe. Nenda kuramutsa. Karibu she. Ndumushitsi jewe. Karibu. Uma karibu yiki ndumushitsi ndiko ndakubaza. Shiriko rikomeze gutyo. Kandi ubona abagore bo muri no misi. Inderi rikura bajana iyo wawe yo yatitutse. Freemas ari hehe? Freemas yari ngaho hanze. Yari hanze? Ejo bazokubwiye ko yahonyoye ibiharage vy'abandi. Namahera afise yo kuriha ibiharage n'indimo z'abandi. Nenda kubaze nikimuga kubwiye ugoma yicaye ngaha mu nzu. Gwegwesha ivyo gwegwesha umviriza madame. Ntuzurankontrora jewe. Iryo mvuze niryo nyene umugabo avuze abavuze. Nenda kubaze imisi sinzoshikira kubitutse. Base mbwira ikosa n'abana rakoze. Nje bugufi ndagusemba bazi. Hamuruko gwacu ugende neza. Umujya akagura imisi yose n'amana Maria n'amana Magaye. Kandi cyo no kubaza kimwe. Iski burya we twacaguranye ku murango canke hari mwijoro? Umva ntavyo wibuka. Hari ku murango hari mwijoro nico shaka kumenya. Hari ku murango. Nari nasomye dukeyi canke nari hehe? Warasoma nukijejwe ariko. Bishitse kabasoma ntabizi. Nari nshonje ndabitahuye. Nari nihenze. Kuko iyo nabamhaze inda yanje imeze neza sinari gucagura wewe. Umugore gwegwesha ibijipo by'amawijiga, ibishati bisheshe. Twavuse sa ninjye ndiko ndafungura. Wonye nuserutse ndiko ndafungura na apetite cika. Ivyo bintu bimenye uranja. Sheri mbabara. Ubwije sishaka no gutaha. Uranshisha. Nuri umugore, uri kigore. Reka basi. Ntacyo. Usanze gwaye kuboko nakubarata amakofe nk'abiri atatu ukacubona yuko je ndi umugabo. Shereka ndagutegura. Umugabo adakubita umugore ntabari umugabo. Urabona? Unyinyinyinyinyinyi. Wewe urankanga wewe. Jewe nzogukora. Freemas. Freemas. Utogana gose nka nyoko wawe. Freemas. Urakwije mu mutwe wewe. Kubera ndaguhamagara wacuze ufukamye kuko ndi so wawe. Uvuye he? Nayevuye ngaho gukina. Nyoko wawe yaguhenze gutejo. Urabivuga ntubivuga. Kimwe yambariye. Nakanyura amaso nkuru kwavu. Nta nakimwe yakubwiye. Freemas ubizi ikintu kimwe ndakubwira. Jewe ndi so wawe sindi so wawe. Ni papa wanje. Usubiye gusohoka ino nzu. Abana ngene ungana? Sinzobona umukobwa azanga ngo wamuteye inda. Ntaburo nzokubarata neza. None papa no kumanicaye. Nunyishinge je ndakuze ndi so wangiye gutembera mangiye gutembera. Uronke ico ufungura. None no kumanicaye ngaha kandi ntari kimwe. Kandi gaturiko dorahariye. Freemas. Nakubajije ni uvuye hehe mu majamu makeyi. Ureke kumfyurira amaso uvuye he? Je ndigera nanje ndakubaza iyo uvuye. Wewe kubeye kubimbatsa. Freemas zunze umutwe. Umva buriyo. Garatitutse. Ndemera ivyo navyo bijuju nyene bica byivuga ati bwaratitutse. Kuko uri kirofa, uri kijuju. Kuko umwana w'ubwenge nta konturora se wiwe. Nawe turamara samwe. Nawe nyimba ndikijuju, nawe wavyaye ikijuju. Freemas wasaze? Ano gutikura no kuzinga, ano Freemas no kujya amenyo yo mu mutwe. Urazi kuri mugufi ya kuri jewe. Freemas ngomara kubwira ukuri we ntushobora kunkontrola, sivyo? Canke ndakwiriza inzara indwi yose. Upfu ubwinyo wanikiye hejuru. Harabajama. Ano gatikura? Freemas mba maso. Ivyo nivyo nyoko wayirirwa araguhenda. Kanigira. Urabona? Ndavuga ukavugiriza. Iratuzaniye Faraj. Faraj. Ni Faraja Group.
mana ndakwinginze mana uzungwanirire mu rugo rwanje mana ndacitse intege mana ngwino unyambike inkomezi mana ndagomba urugo rwacu mwami ko urugo mwami rushimwa n'abantu mwami ubwanje unyambike inkomezi mana sishoboye niwo kungwanirira gusa mana mana ndagushimiye kugira neza ndagushimiye mana ndagushimiye ko uri mutabazi wanje karibu bite Dodo musawa Greta urakomeye nukuri turashima imana namwe komega muko murarira tuje turashima ya cyako turarira gusa tako turasinga kandi dushima imana ariko ndereka imana urugo rwanje ubuzima mbaye muri no rugo mbega bimeze gutu nukuri cha aho bigeze ubu ntavyo mbona kuko ashika nkubita kimuguza nshobora kumenya ko nkubita ntigera nkubita amaso arafata ku tumiri wose nkavyimba vye mu mubiri wose kugira ngo abantu ntibamenye yuko je nigeze nkubita ari naje nuko ndumu mama wibanga nandi oje narago nkubitwa ku musi Dodo ihangane Dodo Imana irashobora bizi nta kinanira Imana gusa yereka Imana byose izo bikora Greta niwe nize ko ari umutabazi wanje n'abana b'abantu bamfashe kandi Dodo ntuzayibwira abantu bose kuko ejo ubwira uwundi muntu asanga arakwararaje nyambaje no kubikira ibanga siko nundi azokubikira ibanga kandi ushika ubwira amafungo uyereka Imana kubabaye umva wibabaje mu mubiri Imana ikigira ishaka kukugira n'ingoga kandi nukuri wihangane uko bimeze nukuri namubwiye muze murasengera ingo z'abandi cyane biragoye kandi musengera madame karibu sheri ndagukumbuye karibu sheri sheri haze ni minota 5 ntakumvijwe sawa yo amahoro cyane amahoro ni Greta nyiriwe neza ego sheri gusa nari ndabakumbuye cyane ego imirimo yagenze neza sinzi nkamwe Imana ishimwe natse nuko itimeze neza n'amasani hari bwagere kubw'inkumbo oya yego kabisa iko Imana ni nziza no kuri murakomeye matugende ego jewe vraiment byose ni good yego vraiment madame wanje uramubona asa neza twarahezagiye aho niho uraba mu bisanzwe nuko ego kandi Dodo ndike abantu ko mucimugena none umva tugiye muri repetition tuhaciye gusa ndagwera kaje nakumushinga nashita muri fungura tuzosubira yego mwagize neza kuza gukuraza kuturamutsa murakoze manjana na sheri karibu rero sheri hajya rero kubibaza yuko ntariko ndakumva uratanze raporo ndagukubita hehe umunsi wose umugeto wanze ndagutungire niho ubona neza yuko je ndi umugabo ariko mushiko urashobora kwararaza urugo rw'iwanje umviriza urashobora kwararaza urugo rw'iwanje hana nakubwiye ko amasaha ntiyari bwagere ku kazi donc kubera nari ndagukumena n'inkumbuye kugukora mu matwi manze ndagutikure ariko she biye byose wavuze nari haje inyuma y'umuryango ariko she kwere kumeze uko nuko ikirofa cy'umugore nta mugore yararaza urugo rwiwe nariko ndasenga usengera nde je nawe urugo data wa twese wo mwijuru urafise undi data wawe nico gituma madame umviriza ikintu kimwe no kubwira sivyo sindi wo kubwira wewe unganze sinde kuganza mushinga ndakubaha n'ukuri uremera yuko je n'umugabo wawe cyane gose bisigura yuko ubugore bwose donc ujya mukobwa Greta nwaye nimba ari umukobwa nimba ari umugore nwahe ujya no mama baje hepfo dusenga hamwe kuri yego ivyo byose bihera ngo de hageze ko je nyararaze jewe sindiko nakora mu ijambo rimwe mu majambo makeyi hageze ko je nyararaze sindiko nakora madame hageze ko je nyararaze hageze ko je nyararaze mama rero sindiko nakora gutwikira Singana mabarira umviriza umuti wawe uracari kuziko rindira ndakwereka je cyo ndagusumbye ntuzoca ubona yuko umugabo ari umwana wundi Jesi muna fina mu buzima uzoshaka uperereza ubaza hose icondi yari mbabarira she cyane ndagukunda ko bari kungira ibintu byose she ankunda ariko man kubera ko yameye ko mba muri ubuzima nico gituma bikora umviriza rero ahubwo tuza ndakubwira urankunda cyane urankunda urankunda ndagukubita ukaca usase ati nyongera n'ibindi kuko abakundanye nuko nyene bakubwira
sheri kubera iri kurambwira goma n'ibindi umviriza ndakwereke sivyo umuntu ukunda umukundira ivyiwe byose ikofe giye wanje utegezwa kurikunda ndakubita ugaca usasira ugakoma amashi sheri numbe n'iryoso zirikorakoroka haze n'umuntu asange yiko mu matwi ihana nawakumotsa Jesse Murafyina uzosha kubaze niyanagushe umviriza rero ubu nzoguhindurira ku matama harushe agasiranye ndumuntu nkawe ubu nzogukubita ndakuboshe kwanza umuti wawe uri kuziko uracabira neza umunsi wahiye yobasha Imana yawe rero ayo matama yawe wacugira n'amatama meza gicafye neza cyane ninda gukubise nije nagukubise nije nagukubise oya ninda gukubise jewe oya si wewe umviriza nakubwira ikintu kimwe uroza amaso neza ucubura ruhuka ndaca gukora mu matwi abagore nk'abamwe bw'umuntu atagira bahana neza nimwogira n'indero na gatoyi kuko nta n'indero na gatoyi ufise nta kuntu umugabo yo gukubita ukacurira ucu usasira ati koma amashiti komeranya kubahwa koma amashi kugira ngende sawa rero turasubira ariko mana kuki wamegomba muri uno buzima mana mana ngwino ngwanirire iratuzaniye ni faraja rupe none mana amasaha ageze ino tunze ukamantera amagushika sangapi mana mana ndakwingenze undinditsiro kuba ndi nonde yonika mana undinditsiro mana ndakwingenze undinditsiro watiro ndakwiyamirije mu izina rya Yesu ukagenda mango ko mana Ngeraje karibu sheri karibu haruguru he imazanye n'umushitsi karibu abazamu nka mwebwe ni sawa karibu umushitsi nyarutse ivyo nyarutsa ngaho sheri ninde niko niyitwa utoje muri quartier iryo zina niryo giwanje mami gihamvya yanaziriye sheri jewe ufise uburenganzira bungana gute wewe bwo kwinyita sheri sheri ahubwo umugore wawe abana banje n'umugore wakwande basi mvuge papa Fimas sa ba Fimas basi ndiye kwita sheri nakubwiye ucu usasira ati nyakubahwa ndarengutse ndagukore mu matwe kugira ucumbe neza ya sheri none uninde ega umviriza nako satani no kwita nyumushi urarinda sha urumva rero ubugore butagira indero wumvise uyu mugore wawe ahubwo sinzi wamukuye burya uvuze gute sheri umugore wawe nukameze umugore kwande umviriza nakubwira umviriza ikintu kimwe no kubwira ino nzu yiwanje nayo narabuze umuzamu sivyo cyangwa umusitsi wone utandukanye nabo kuko wona narakubwiye ndagucagura numva inzara kandi munda nta cari naguma mbona ibiyenge mu maso ubone mera n'uyusha ipresenta inde mvide ndakubwire we mukobwa nyimba wiyuba ngo afuza uri kumwita umukobwa ari kumwe n'umugabo atsikugayana wewe uragayana ariko nibiki nuko ndabona she ibi nibiki namwe turi kumwe mu rubanza twasohotse ngo ni sheri wanje no seri genda rushe nkene kuruka ataruko nawo mbwire nsubire inyuma we chambre imeze gute je kandi uyu munsi je ndibaza uyu munsi nta nimufungura bazi nta kibanza ufise muri ino nimufungura umviriza je byo gufunga umisumo ugira unyice sheri wateguye ishano ugira unyice oya nashashe ntifungura urumva sheri urabona bwa bwitonze bwanje buri ko burataka kubera kino kivagondo niwe yaguhinduye cyo ndabibona sheri mbabarira basi kandi kenshi nubona sheri je ndanka gutsitaza umuntu ariko ngaje ariko arantsitaza
bituma jewe n'ukuntu nubaha imana Nubona nk'agakiza reka shaka ndakamvugira ijambo rimwe. hano ugashira mu ipeme nkagukosora Ingero ugerera uzogerwa na kona. D'ailleurs, so uri kucira imigani jewe nareka kukurusha None sheri njaya muri no joroshe. je t'aime Urenge ndari hanze n'iryambwa no ku. sohoka hanze Ariko ndaharura wa kuki ugomba kunkoresha amakosa agomba ikofi yumva kubiswe none umukubita je umugore wawe yumva kubiswe sheri ndagiye. Mugire joro ryiza. sohoka nyarutsa urota ibiyabo urote n'abarozi n'abakinzi uragatembaga ugenda uyu mugore wawe yaragorana umugore wakwandi iga hajya narihenze hajya hari ibintu mu buzima ukuru ugasigarura regreta wazi gucagura wumva inzara nibiyenge gusa mu maso hajya gaje nabona ngo afise inzobe ndabona yuko umego n'umugabo wataye française ni atari ko yarya mugore wawe none sheri umugore wawe ko aguma kugora ukunye nta kuntu wora bingene umukuraho none ubona ko namukuyeho nasohotse apana gusohoka bureka kwigira nk'umwana gukuraho bisigura kwica ukarangiza ukamwica umwirukanye wowe murashobora kuza murahura no mwibarabara wambwiye yuko unkunda hama tukabana nandi ukora amaraso umva rero jewe unzana ngaho gira ntesho oya wenda gukunda none chukwa rero ndagusabye ariko ndivugisha uzobikora haha none oya umviriza kwica biratandukanye ndashobora kugena ku mupfumu nkamuroga apana ivyo ibitega ivyo kumupfumu bikamuniga ana hajya honyene ariko aracumba amaze akaca mutarukirako akamyoka wese bikaca bimunigira mu bitaro oya mugaye ivyo birateba uraba nyene ubundi buhinga nyene ubicishamo ntambi apana ugoresheje n'intambi nawe uri umugabo ndibaza ega je kintu maze gukora mu buzima maze gukerera inkoko gusa inkoko naho nyene bafata amaguru inkoko urabona inkoko y'amaguru aya igeranisha urukwavuga go singeze oya wo biraba nk'umugabo biraba ko urabona ingene ariko rakumenyera ukamwikurako umugambi niwo ukamwikurako n'ahandi umugore wawe ya ni kusengera uwo mugambi kugira urarashe tujye kuruhuka je numva ndusha okay igikuru nuko ishano rivuye mu nzu ari imenya n'ivyiwe iratuzaniye ni faraja rupe Sheri sa ka ku kazi banyu mukunda kuronka abakiriye benshi yego vraiment turaronka kubera twakijijwe ifoko imana izadufyondera kana nawe ni byiza kwenje nanje nagukumbuye yego nanje nuko ndabona nawe ni sawa kweli nari nciye ngaha gutora amahera ya rasyo si rasyo yaje undi yaheze yego nari nje gutora bo ntacyo reka ndaguhereze bo ndibaza arakwiye birakwiranye n'ibyo turari yego nta kibazo yarakwiye mwara mutamaturi yego vrem yesa shimwe Stone kubara mwarabo amahoro cyane mutamarumo Stone namahoro yego Stone cyaranyobera ni gike kuzanye ngaha uyu nuwahe we ni madame wanje uyu rero uti we madame wanje kandi abona ni byiza yo murambo bari anarimbuze nabi abagore ni beza cyane bakunda urugo egawe ni sawa gusa shiri mujya hayo utambariye muga bimeze gute mu rugo asize shiri je mbere akazi nzopanda gahebo nukuri bimeze neza n'abana banasize bakomeshe cyangwa basi uzaraga matwirirwa nanga naguhamagara uzavugira nde ndamuhamagaza twirirwa nanga wehe bakazi kubera uyasinzo kazi uzara amugaza twirirwa nanga ndamukunda ibigugu ni byinshi aruno mwafisa ka essence kariyo nkene nk'uturitiro dutatu ngubi essence usigaye ufise imodoka indege yo n'indege tuzogura wari warampebuye ugeze ku rwego rwo hejuru abaga muragayana wari warampebuye essence ni imodoka gusa ariko nze essence ikora ku modoka cyangwa imoto ari ogagobate gusudira yanzu yo ari karakora hariya ntuzikara kaba ku rupangu none nzo basudirisha essence ari kagira agura mazuto kugira gushira mu moteri kugira wewe nzo biyo essence mwara we uri kumwe n'umugore n'amajambo beho ushaka mari itiranga
nababwiye reka abagore basigare muhira mukora akazi ngo ari kumbaza mariti mubwire waraturi mu kazi nawe nuwe basi mubwire navuze retro zingare wazivuze kuvanga abagore mu kazi navuze zitatu madamu urihangana ajya abagabo iyo bari kumwe n'abagore ntibagorora ijambo benshi niko bari kiretse jewe gusa reka ndagupimire rero nyarutsa madame suraza kwekesi ku kazi kubera mu rugo none umukozi umusamazi ahombesha ari unonzanira hombesha ngizi rero azogufungasha usigarurarira yego sha merci azogufungasha huyo n'abandi we mwarabu uzorubona iratuzaniye ni faraja rupe ego mukozi w'Imana narinje n'ukuri mumfashe ko inzozi naraye ndarota uno munsi zanteye ubwoba cyane nabona ndahantu habi cyane bagomba banterere mu kinogo mbona n'umugabo wanje umenga arabashigikiye tambyuka mfise ubwoba numvuga ati reka jenje ubwira umukozi w'Imana ndako hari cyo yomfasha ubona dokumengo n'abantu bariko baraguta ahantu habi ego bahagarikiwe n'umushinga ntawe ego bari kumushinga ntawe wanje cyane mufise ubwoba bwinshi bivanye n'ubuzima mbayemo ego tugitangura wambariye yuko bisanga bitameze neza kujya wabimbariye ego ariko bitevye byose Imana yo wacu ni Imana ishura amabanga Imana ishura ibihishijwe ni kuvuga ngo ntidushobora kunegrija inzozi twatubonye ego turasenga Imana ariko kandi nawe ugume kwizamu kumusenga Imana usambuza ko nagiye gusanga nta kintu na kimwe Imana ihishura kubw'ubusa gusa wowe ube kwizamu byo gusenga Imana uhagarare kigabo nimba wari umaze wari ufise umunsi umwe w'amasengesho mu ndwi wongere ko ugira ibiri ego mukozi w'Imana donc uyegera Imana gusumba nayo izo kugirira neza kandi izo gutabara ego murakoze ndazi neza ntakekeranye yuko Imana yoyo irabibona bya yakweretse agace gatoya kuko izi ko hariho byinshi ishobora kugira gute gukura imbere yawe reka dusenge Imana Mama Freemanse nukuri reka kwigenyura reka kwihebura mu byukuri Imana yoyo iragufise ko umugambi mwiza nubwo biruko kandi ntusubire kwiganyira ntusubire kwihebura ntusubire kumva umengo uraremerewe oya menya neza yuko atakintu na kimwe kiba ku mugororotsi Imana itakizi ego cyane kandi byukuri iragiye kugucira inzira igiye kugutangaza kandi uzobibona amen reka dusenge Mana ugororotse Mana ugira neza nyine imbabazi kandi nyine urukundo rwishi turagushima kandi turagukengurukira kuri Mana y'agakiza kacu kuri umukunzi wacu none rero mwami ndakweretse uno mama arushe kandi aremerewe kandi ni wavuze ku musaraba ngo ni munyikoreze imitwaro yanyu yose jewe ndababara mwami uri Imana itwitayeho kandi uri Imana idukunda reka ndakwereka uyu mama umugirire neza umube hafi umutabare mu bibazo byiwe byose iratuzaniye ni faraja rupe mada nasinziriye hasi nabaryamye agororotse nagora ngoma ndamuturire muri ino nzu mada amaci nigira bazi ko ntabwije ko gataka ibiriti cyatu Mushinga nari kindi kirajya mukatura higitanda icyo nticyakora ikindi hari kindi kirajya kibiriti wabona Mushinga ni sawa oya guma hamwe tuzana na kimwe guma hamwe nuko Mushinga ijoro giza oya ugiye guma ngara kimwe cyenda gukunda ndibaza bari banshubushuye bande gasha igihe sanse wazanye narayibonye ndavuga ati ntayesa umugabo wanje yaguze imodoka kuva ryari ndavuga ati ibyo byose sinzi cyo yitegure
ntasukamwo amazi yari amazi ko ransuka ko ntabwo ari essence igije essence ni ayo kuguturira yari gasha ibihere je nagomba kwica ibihere je none bibakoresha ko yabyara ibihere gasha sheri tuze ndakukwa gusa nta kiba ku mwana w'Imana Imana takiyice nk'umugo ikimubari kandi narinda guturiye ari muri none byari guhera gashe sheri umviriza ndakubwira ikintu kimwe basi je ndamenje sheri wambabaje keshije sheri banzo nene wagomba nturi sheri nanje ndagukubita nkubita izo ushaka nukuri je nkubita izo ushaka n'umusana uguha sheri umviriza ese nagukubita kuko ndagukunda ndagukunda sheri numva ko roba ndakwishira ibyo wankoreye sheri ariko Imana yonyine sheri umviriza basi yabwi cyubi sheri reka kurira sheri umviriza ndakubwira ikintu kimwe yo mana yanje sheri umviriza sheri please ndagusabye je ndumunyamafuti ndumunyamakosa sheri je ngiri mbabarira sheri nakubare kuva kera ariko ndashima Imana yo mwijuru yo yiziye ibituba kwejo canke ku munsi sheri ndakubabari kandi nakubare kuva kera naye ndakubaho nyine urabizi nukuri sheri hano sagahe mu ngaho sheri none nari ndaguturiye mbabari sheri ndakubabari ariko nawe kuri cigo sheri gusa umenye yuko sheri reka kurira Imana yizigiye sheri iratabara sheri umviriza sheri hari ikintu kimwe nashaka ndakubwira sheri je ndemeye umunyamakosa burya narahendwa n'akagwi narahendwa n'abagenzi babi sheri hari hageze ufata ingingo yo kukwica bivanye n'abamara ababara tugendana niwe ntujeje ujye mugambi ngo ndagukureho sheri please je m'excuse sheri je t'aime sheri moi aussi je t'aime sheri ndagusabye basi je sheri ndakubabari fundisha basi imyaka 2 oya sheri ndakubabari uzobivuga yuko nago mbiza sheri ndakubabariye wumva amahoro menshi cyane kimwe gusa tugenda ku mukozi Imana gusengera kandi umenye yuko uwizigiye Imana akayisenga ibyo yaba arimwo byose igihe kigeze iramutabara sheri cyo nagomana kukubwira ndi ikintu kimwe ndakwicigwa ndabona ko donc wakwirikiye Imana sinshobora kumva ukuntu nagomana kubwire nabi ariko mpariye sheri nditahuye nanje guhera ino saha nugiye kunsiga muri ino nzu sheri ndagukunda ngiye kukwitaho mu bihe bigoye mu bihe bikomeye tuzokwama turi kumwe sheri wakoze kuri zino mbabazi umpaye burya warasenga nkibaza nibikino uri kurakina sheri ariko ngiye gukurikira Imana yawe ndabona Imana yawe ni Imana yumva ni Imana y'imbabazi sheri ndagukunda cyane sheri ndagukunda kandi tugenda ku mukozi Imana gusengera kimwe gusa umenye yuko Imana itabara nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina gufasha abagowe ivugabutumwa gutamba kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church isanzwe rikorera aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Corbid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi.